mudutumiriye gutega abiri ijambo abepiskopi bacu badushikirije ngo ridufashe guhimbaza yubile y'imyaka 100 kuva abasaseredoti basuku ba mbere babonetse ngaho iwacu Burundi. Ngiryo rero muritega abiri nk'uko murishikirizwa na nyakubahwa Patiri Sebastiano. Inyigisho ishikirijwe n'abepiskopi gatolika b'i Burundi yerekeye guhimbaza yubile y'imyaka 100 iheze abasaseredoti ba mbere b'abarundi batiwe muri iryo banga. Nimwame mukenguruka kuko ari Imana ibashaka ko muri Kristo Yezu. Ibaruwa rya mbere Paulo yandikiye Abanyatesalonika kigabane ca 5 akarongo ka 18. Basaseredoti dusangiye ibanga n'ubutumwa bihebeye Imana ba Kristo mwese turabaramukije tubipfuriza amahoro ya Kristo we musaseredoti w'intahava intangamarara. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 twarahimbaje mu kanyamuneza kenshi yubile y'imyaka 125 iheze inkuru nziza itanguye gusamirana ngahi wacu. Inyuma y'iyo myaka yose turashobora kuvuga ko Eklezia ishashe mu Burundi igeze mu bigero, iramaze kwama ivyamwa vyinshi kandi vyiza. Muri ivyo vyamwa harimwo kimwe kidasanzwe kigaragaza by'ukuri ko tugeze ku ntambwe ishimishije y'ukwemera. N'aba Barundi batoranijwe ibanga ry'ubusaseredoti busuku. Tuzanywe rero no kubamenyesha ko mu mwaka wimirije aho tuzohimbaza yubile y'imyaka 2025 y'Eklezia iri kw'isi yose, Eklezia yo mu Burundi izohimbaza na yubile y'imyaka 100 iheze hatiwe abasaseredoti babiri ba mbere b'Abarundi, Patiri Patirisi Ntidendereza na Patiri Emile Ngendagende. Hari kwigenekerezo rya 19 Kigarama 1925. Iryo yatigwa ryabaye intangamarara y'abasaseredoti bandi bagiye barakurikira. Ubu tukaba tugeze ku gitigiri c'abasaseredoti baba 1300 begukiye amadiyoseze 8 ari mu Burundi kandi bari ku butumwa, tudashizemwo abegukiye imiryango itandukanye y'abihebeye Imana. Abamaze kurenguka kudukandira ibukama nabo nyene si bake. Tubashikirije rero iyi nyigisho ku mvo zine. Ubwa mbere kugira ngo tubamenyeshe twongere tubatumirire gukengurukira Imana kuri iyo myaka 100 iheze tugabiwe abasaseredoti ba mbere. Ubwa kabiri tubahamagarira gutangarira ibanga ry'ubusaseredoti busuku mu muryango w'Eklezia na cane cane aha mu gihugu cacu. Ubwa gatatu twiyibutse twebwe abasaseredoti iteka n'agaciro k'ibanga twatorewe. Ubugira kane no kugira ngo tubatumirire mwese abakristo kwama mudusabira kandi mudushigikira. Ubwa mbere gukenguruka ingabire y'abasaseredoti muri Eklezia y'u Burundi. Mu guhimbaza yubile y'imyaka 100 irangiye turonse abasaseredoti ba mbere b'Abarundi, turashimira cyane Imana yatwimenyesheje ikongera igatora abo bavukanyi bacu twibuka ku buryo budasanzwe, ikabasangiza ku busaseredoti busuku bwa Yezu Kristo umwana wayo w'ikinege, kugira babandanye ubutumwa bwamuzanye ku isi bwo kuyimenyesha ukwiri nisha. Biragaragaza ko ijambo ry'Imana ryabibwe ryashikiye mu ivu ryiza, riramera, rirakura, rirama ivyamwa vyiza.
ni ikimenyetso kandi c'uko ekleziya yagiye irashinga imizi gushika ishike mu bigero vyiza. Ntaworeka no gushimira Imana ko ekleziya yo mu Burundi itahengeshanije gukomeza imigenderanire myiza n'abamisiyonari bayitangiye, idasize inyuma no kunga ubucuti n'ayandi ma ekleziya yo muri Afrika no kw'isi yose, gushika aho ubu natwe tuyarungikira abamisiyonari b'Abarundi. Ubugira gatatu dutangarira ibanga ry'ubusaseredoti muri ekleziya. Tumaze gukengurukira Imana ku nkuru nziza y'urukiza twamenyeshejwe, tukibutswa ko ibanga ry'ubusaseredoti ari kimwe mu vyamwa bigaragaza ko ekleziya ishashe mu Burundi igeze mu bigero, ntitworeka kubibutsa iteka ry'ubusaseredoti tubatumirira gutangarira ico ciza. Naho ababatijwe bose bafise iteka ryo gusangira ubusaseredoti na Yezu Kristu, abatiwe mw'ibanga ry'ubusaseredoti busuku barafise akaranga n'ikibanza bisangije kandi ntasubirizwa. Tutarinze kuvuga ido nido ubutumwa bajejwe muri ekleziya, kuko tuzobifatira umwanya ukwiye mu nyigisho zo mu nyuma, abasaseredoti basuku ni karahara mu ruganda ntibacura. Uko bari mu mice itatu, abepiskopi, abapatiri n'abadiyakoni, batoranye ubuzima n'ubutumwa buhambaye kandi ntasubirizwa muri ekleziya no mu buzima bw'abantu bwa misi yose. Ni Imana yonyene ibitorera mu miryango y'abemera ngo ibatume kuyikorera muri ekleziya, bagafasha Yezu Kristu gucungura abantu n'isi kugira bashobore kuyiha ininahazwa n'ishimagizwa biyikwiye. Kubw'isakaramento ry'ubusaseredoti baronse ryabafatanije ku buryo budasanzwe na Kristu we musaseredoti mukuru n'umutwe wa ekleziya, kumwe n'ubutumwa bahamagariwe kurangura. Abepiskopi n'abapatiri bemeye guheba byose ku bwa Kristu no ku bw'inkuru nziza. Kubw'ibisabisho byabo na cane cane inkuka ya misa bahereza ku bwabo no ku bwa bene wabo, baradukandira ibukama, tukaharonyera inema n'imihezagiro bitagira uko bingana. Nibo kandi bashinzwe kudufasha gukirurutsa imitima yacu tuyerekeza ku Mukama, bakadushikiriza ikigongo c'Imana, bakadusubiriza mu bunywanyi nayo na bene wacu. N'abavyeyi bemanga urukundo rw'Imana, bakungira ubumwe abantu bose kugira bagaragaze umuvukano hagati yabo. Uwo mwitwarariko wabo warigaragaje cane mu bihe bigoye Uburundi bwagiye buracamwo, naho hatabuze uwoba yarahemutse kwibanga. Ibigo by'abasaseredoti n'abihebeye Imana nivyo vyaba ubuhungiro bw'abantu b'ubwoko bwose, gushika naho hari abasaseredoti bapfuye bazira ibanga n'ubutumwa bwabo kuko banse guhemuka. Ubugira gatatu, ivyo twebwe abasaseredoti twiyibutsa muri uyu mwaka wa yubile. Basaseredoti dusangiye ibanga n'ubutumwa, ibanga ry'ubusaseredoti busuku ryamye rigoye. Ubuhoho hari ibintu vyinshi birigeramiye bishobora no kurifutanya. Erega dutwayitunga mu nzavya zibumba. Muri uyu mwaka wa yubile turahamagariwe kwama tuzirikana twongera turimbura iteka twatewe n'ibanga twatoranijwe n'Imana. Kukaba nkako ntawuterwa iteka ngo aritekere mu vyatsi. Nitwame twigana Kristu we musaseredoti mukuru mu buzima bwacu no mu kurangurana umwete n'ubwira ubutumwa dushinzwe.
nituburangurane umutima w'urukundo rwitangira abandi rudacagura, tutarondera impembo, tutadebukirwa kubera uburuhe canke abatadutahura, twigana Yezu wenyene ubwiwe yaje gukora no kwitanga ngo abantu baronke ubuzima kandi ubuzima bw'umwuzurira. Niwe azoturonsa impera ibereye mu bwami bw'ijuru. Nk'uko ibanga n'ubutumwa twatorewe bidusaba kubaberana nk'uko dawe wo mw'ijuru ari mweranda, kugira ngo dushobore gutagatifuza igihugu c'Imana, turahamagariwe kwigenza neza, tukama twicisha bugufi, tukarondera kubera urumuri n'akarorero keza abo dushinzwe gusukurira n'abantu bose, mu kwitwararika kubungira ubumwe mu butandukane bwabo. Twame twiyubara kugira ntihagire abo dutirimutsa, na cane cane abato bato. Ni naho urwaruka ruzotubonamwo ako karorero keza karutuma nabwo rwipfuza kuba abasaseredoti no kwihebera Imana. Imisi yose na hose nitwemere kugenzwa na mutima mweranda, we atwunganira mu magara make yacu. Twame twibuka za ndagano twaraganira umukama mu kwatigwa mw'ibanga ry'ubusaseredoti. Twame duhanurana kivandimwe, dushire imbere ukuja inama n'ingingo n'abo tujejwe gusukurira. Nitwame kandi turondera gukurikiza akarorero keza abasaseredoti imfura zacu baduhaye mu kuba abatumwa babushitse ba Yezu. Turakwiye kandi kwiyumva muri uyu mwaka wa yubile y'ubusaseredoti ni yacu, ikaba izohurirana na yubile y'imyaka 2025 ya Ekleziya y'isi yose. Tuzokwitabane umwete inyigisho n'amahwaniro bizotunganywa ku rwego rw'amadiyoseze no ku rwego rw'Ekleziya ishashe mu Burundi, kugira ngo twinagure tubonereho no kunagura umuryango w'Ekleziya. Ubugira kane ibyo dusaba abakristu muri uyu mwaka wa yubile. Nk'uko twebwe abasaseredoti basuku duhejeje kwiyibutsa ibidufasha kwama tubereye iteka n'ibanga twahamagariwe mu kubaho no mu kurangura neza ubutumwa bujanye n'iryo banga, niko na mwebwe bakristu twashaka kubibutsa ibyo musabwe bijanye n'iryo banga. Murabizi abasaseredoti basuku tuvuka mu miryango yanyu, kandi dusangiye ibatisimu imwe yatugize ingingo z'umubiri wa Kristu. Turiho ku neza yanyu kugira ngo twame tubashikiriza ibyiza umukama ducishako. Twoshima rero mubitegereye kugira twame mubitegereye mukatwubahiriza muri iryo banga, mukatugamburukira nk'abavyeyi b'imitima yanyu, mugakunda ko tuja inama n'ingingo mubiteza imbere umuryango w'Ekleziya. Turabatumiriye kandi kwitwararika kuronsa uyo muryango uburyo ukeneye mu kurangura ubutumwa bwawo, harimwo no gutunga abasaseredoti ibasuku nk'uko mwovyisomera mu mategeko y'Ekleziya mu ngingo ya 222. Niko mu bihe bya none turumva hirya no hino ibivugwa bityoza iteka ry'abasaseredoti. Turabatumirira kwama mudusabira, nimutinye kuduhanura no kudukebura igihe cyose bikenewe. Iyo hari umusaseredoti atosekaje iryo banga, agahombo ntikaba kuri we gusa, kaba no ku muryango wose w'Ekleziya. Uko tubatumirira kwitwararika ineza y'abasaseredoti, niko kandi tubibutsa ngo ntimudohoke gusaba umukama ngo yame yitorera abatuma mu murima wiwe w'Ekleziya.
naho igitigiri c'abasaseredoti kavukire ciyongereye ku rugero rushimishije, baracari bake ugereranije n'umurindi w'igwirirana ry'abo bashinzwe gusukurira. Ntimwigere rero mutezura gusabira urwaruka ruri mu maseminari matoya n'amakuru, mutibagiye abari mu migwi y'itorwa, kugira ngo nibumva ijwi ry'umukama ribabwira riti mbega yemwe ntumende, ntibazokomantaza imitima yabo, bashobore kwishurana urweze n'ububangutsi bati ndi hano mukama ntuma. Mudukundire tubibutse kandi ko kugira ngo umuntu arinde ashikira iryo banga risaba uburyo bwinshi. Nta handi ekleziya ibuzeye atari mu banyamuryango. Turabatumiriye rero kurushirizaho gushigikira amaseminari yacu ategurirwamwo abazoba abasaseredoti. Nihaboneka abasaseredoti benshi kandi beranda, niho namwebwe muzokoroherwa mu kuronswa ivyiza umukama aha abiwe aciye ku butumwa bw'abasaseredoti, bikabashikira mutarinze gutama. Turabasaba kandi ko mwokwama mwitwararika ibikomeza ukwemera, ukwizigira n'urukundo mu ngo no mu mibano yanyu, kuko kugira haboneke abaja kuba abasaseredoti kandi bibanga, naho nyene biva nibakoroka bava mw'ijuru. Mu gusozera twashaka tubibutse ko yubire ari akaryo keza ko gukabura muri twebwe ubukengurutsi bukwiye kwama buturanga nk'abakristu. Nivyo Pawulo mweranda yibukije abanyatesalonika igihe yabandikira ati nimwame mukenguruka, kuko arico Imana ibashaka ko muri Kristu Yezu. Mu ngabirano dukenguruka ubusaseredoti busuku burahambaye, kuko aribwo Yezu Kristu mutwe n'umwongere w'ekleziya yashimye gushingirako ngo agume ari muzima muri ekleziya yiwe. Tuzoronka umwanya wo kubizirikana mu nyigisho n'ibiganiro tuzobashikiriza muri uyu mwaka wa yubire. Tubaye turabashikiriza igisabisho c'uyu mwaka udasanzwe wo kwigina yubire y'imyaka 100 y'ibanga ry'ubwo busaseredoti muri ekleziya y'u Burundi, uzugururwa kw'igenekerezo rya 15 Ruhuhuma uyu mwaka, ukazosozerwa kuwa 6 Kigarama uyu mwaka nyene. Ico gisabisho kizohora kivugwa mu nkoka ya misa mu gusozera igisabisho rusangi. Umuvyeyi wacu Bikira Mariya, we nyina wa Yezu, umusaseredoti mukuru akaba n'umugabekazi w'abatumwa, niyame abera mu ngoro abasaseredoti bose. Namwebwe mwese mwitwararika kubaka ekleziya muryango. Turabahezagiye kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Bigiriwe i Bujumbura kuwa 3 Kigarama 2024 abepiskopi banyu Musenyeri Bonaventura Nahimana, umwongere mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega, ahagarariye diyoseze ya Rutana, akaba n'umukuru w'inama y'abepiskopi Gatolika b'i Burundi. Musenyeri Salvatori Niciteretse, umwongere wa diyoseze ya Bururi, akaba n'icegera c'umukuru w'inama y'abepiskopi Gatolika b'i Burundi. Musenyeri Gerevazi Banshimiye ubusa, umwongere mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura. Musenyeri Yohakimu Ntahondereye, umwongere wa diyoseze ya Muyinga. Musenyeri Buraziyo Nzeyimana, umwongere wa diyoseze ya Ruyigi. Musenyeri Joriji Bizimana, umwongere wa diyoseze ya Ngozi, ahagarariye diyoseze ya Bubanza. Tugire Kristu. Tugire Kristu.